mwese karibu cyane muri kino kiganiro. Donc nkuko nariko ndabibabwira umutumire wacu ni Patrick ni watwara Frodebu. Frodebu quand même yamaze imyaka itari mike iri au pouvoir. Hama umugambwe novuga ufise experience cyane mu bintu vya politique, irimwo abantu b'inararibonye, umugambwe urimwo ba Leonce, urimwo ba Domitien, umugambwe tuzi kwa abantu tuzi. Donc Patrick ariko aragira coalition yo guhuza aba opposants bo mu Burundi nabo hanze. Ni kuri ico kiganiro tuza kugira, araza kutubwira amahigwe yumva yoba afise yo kuzotsinda umugambwe uturuhishije cane gose witwa CNDD-FDD. Hamwe na programme peut-être baba bafise yo gusubira kunwanisha abarundi mu gihe boshoboye gutsinda. Mu bihuha jewe ubwanje numvise, nibaza yuko namwe mwumvise, ari naco gituma mwaje kumviriza Space, vyoba vyaravuzwe yuko Patrick yegereye aba politiciens batari bake, araza kubatubwira n'amachansi yoba afise yo gukorabora na bamwe n'ibindi vyose. Ubwo nuko reka tumuhe ikaze. Karibu gose cyane Patrick. Patrick, nkuru nziza, karibu gose. Yugure micro, yugure ka micro, hari ya nyene yafyonze. Ego Patrick, clique à gauche, en bas à gauche. Okay, muranyumva? Ego turakumva neza cyane. Mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose. Allo? Oui, turakumva Patrick. Ego murakoze. Nakurikiye ngira ndocangira ko nkatangura kuyishura ivyo watanguriye ko. Ego gose, ego. Nkuko wavuze ko ndongoye umugambwe Soanya Frodebu, ivyo nivyo. Bavuze ati narakurikiye ndabona ko muri ko muragira urunani mu mugambwe Soanya Frodebu. Ego nivyo koko two turagira urunani. Mbere turiko turagerageza kwegeranya ko dusangiye akazi aho no kwita abanyepolitike bose, nibo twatanguriye ko kugira ngo dufashanye urugamba rwo guhindura ibintu muri iki gihugu. Ico nico tugeze ko aya masaha, ico gikorwa turiko turagikora. Allo? Ndabumva neza Patrick, ndabumva. Yego navuze ko ico gikorwa kiriko kirakogwa, ngirageje kwishura ibyo wambajije ugira kurambaza ati mbe none uba umaze kwegeranya abande. Ndacabandanya. Hari amazina twumvise akaze cyane mu bo wegeranyije, ntituzi ko ari byo, ntituzi ko ari bihuha. Twumvise yuko Rwasa kujya leta yamimuzungagiza imwiba imigambwe, agira FNL bakayimwiba, akagira je pense FNL Intwaramiheto, je sais plus, bakayimwiba, akagira CNL bakayimwiba. Ngo mwoba mwarashoboye kumwegera, hama turumva aussi ko hari n'abandi ba opposants bo hanze mwoba muri ko muregera. Mwotubwira liste yabo mumaze kwegera, si c'est pas encore un massacre, nimba bitoca bibicira akazi, comme ça tukinjira dans le vif du sujet. Kubegera bose turiko turabegera, ariko ko amategeko avuga ko urunani rutaremegwa, urumva ari dushobora kubivugira hejuru. Kumbere nihagera tuzobivuga. Kumbere rero ivyo nabonye abantu bavuze cyane nshobora gutanga ko umuco ni kubyerekeye Dr Jean Minani. Dr Jean Minani twatezwa kumurondera kubera yahora mu mugambwe Soanya Frodebu awuvamo. Ico cyo twatwanywe cyose yo kwegeranya inzira guhinduka zose aho ziva zikagera. Mbere twarafashe n'ingingo ikomeye cyane mu kwezi kwa kabiri, aho twafashe ingingo ko umufrodebu wese waravuye muri Frodebu tumwirukanye canke adebukiwe canke se kumva izindi zo twafashe ingingo ivuga ko bose bemerewe kugaruka mu mugambwe atakirinze gusabwa. Ni mu iyo ntumbero rero Dr Jean Minani yagarutse muri Frodebu, ubu ninzira guhimuka nkatwe twese. Aho niho nashaka gutanga umuco ujyane twamwegere kugira tugire urunani, ko twamwegere kugira agaruke mu mugambwe wiwe yahoramo Soanya Frodebu. Donc abandi nabo turiko turabegera buhoro buhoro, kumbure nihagera ko urunani turumenyesha rukaja habona muzoheza mu bimenye, ariko ico gikorwa turiko turagikora.
Jean Minani aje azananye n'imigambwe bari kumwe muri Senarede canke aje ku gatwe kiwe kugira muri Frodebu musubire kwiyunga. Jean Minani yaje ku gatwe kiwe mbere azana nabo bari bajanye bose mu yahora yitwa Frodebu nyakuri. Yaje nk'umunywanyi wasanya Frodebu nabo bari barajanye muri Frodebu nyakuri bose baje bagarukanye. Allo? Ego Rumata hari ijambo mwari mufise mushikiriza? Ego ndabaramukije cyane Patrick. Ego mwaramutse neza. Ego urumva jewe mbanje kubaha pole kuko ibintu twabonye mu misi heze byari biteye ubwoba bica n'imvutu kuko twumvise ko mwagize accident ukuntu twavyumvise bituma abantu benshi bakekenya bavuga ati est-ce qu'il y a accident tumenye ati umuntu agize accident canke hari ikindi kintu cari inyuma twe dushaka muduhe umuco kuko byavuzwe yuko hari umuntu umwe kumuvana ku telefone mumubwira muti hagira icomba muramenya nivyo mwarabivuze byo byagenze gute mufise ubwoba ko ari ikintu mwava mushikirwa namba ari ivyo kuko wumva turavye ibihe turimwo nayo makoalition muko muragerageza gukora ntimubona yuko muri un peu que vous dérangez un peu le pouvoir bon uko byagenze ibyo byarashitse wo twako turavugana iryo jambo rero mubariye kubera ubonye ugize insanganya kandi yari insanganya yoroshe narayimubariye iryo jambo narivuze koko ibyo byarabaye kandi uravye ibihe turimo ukaraba n'insanganya yabaye ntubura kugira amakenga narayagize ariko aya masaha sinokwagiriza ngo ni naka bikoze cyane ni naka kuko ntawe nabonye ntawe namenye ariko amakenga yo narayagize kandi n'ubu ndayafise. Allo? Ego turabumva njewe mfise ikibazo rero kandi kuko urumva twashaka tubanze tumenye kw'ivyo muvuga muti muko gerageza coalition kandi d'abord jewe ikintu nkunze cyane kuko nama ndabivuga nti nibaza yuko politike y'igihugu yo abantu botangura kwijamwo na cyane mvuga ugwaruka bakayijamwo jewe mbonye mutwara umugambwe nka Frodebu birandyohera cyane kuko vous êtes jeune kandi nibaza ko mufise n'amayide novuga nta ari progressiste ukuntu par rapport ivyo igihugu cacu yaba muri passé yaba ivyo dushaka yaba isaha igeze urumva ni ibintu biha icizere abarundi narijya muzi ko la population y'u Burundi ri jeune urumva ni vyiza ikibazo rero je mfise iyo muvuze ngo coalition tukaraba abantu bavuga ko muko muragereza kugira ama coalition cyangwa mugerageza kuvugana nabo muzokora coalition mumbabarire ndabibabaze kuko nibaza ko mfise uruhusha kuko nshaka kuba direct mugasizwe ndabigenza iyo muvuze coalition tumva Gwasa twumva Minani nta kintu ubona ko hari ikindi kintu gikeneye coalition y'u Burundi mwumva mwe mushaka ni coalition kuko urumva abantu babivuze arigihe bashavuga ati est-ce que ko tutumva muja kurondera iprona ko mutarondera iyindi migambwe intumbero mufise niyihe cankwe hari ibindi biri nyuma muzokora Ebwe ubwa mbere ngira ngo ngitangura kuvuga nabisiguye neza navuze ko umuntu yitwa Minani tariko tugira coalition Minani yagarutse mu mugambwe yahoramo wowe uniturinda kugira coalition ubu ninzira guhemuka yagarutse muri Frodebu hama nkuvuze Rwasa navuze ko gushika ubu hataragira ko tuvuga abo turiko turashaka kugira urunani ariko nawe tuzomurondera ko nawe n'umurundi mu bandi nawe nitwaje kugira urunani akumva koko yo kwinjira mu runani umugambi swanya Frodebu uri kurategura bibereye canke abyishimiye azojamo nayiprona mbere n'umukoreye prona na mu telefone ushima nta misi ibiri haci ndamubwira ko ndamukeneye kandi yambwiye ko atari hafi ari mu gihugu cy'Ubugande by'akazi ko niyashika tuzovugana kuko nawe nyene ngomba kumusaba ko avyemeye twofatanya ugo rugamba no kuvuga ko rero ubu turiko turondera umurundi wese yifuza ko ibintu byohinduka mu Burundi wese turamukeneye aho ava akagera tutaravye umugambwe tutaravye n'ubwoko dukeneye abarundi bose bashaka ko ibintu bihinduka mu Burundi none Patrick ndakubaza nk'ubu uregereye iprona baremeye uregereye bagwasa baremeye
uregereye uwo murundi wese kuko nta murundi numwe adashaka impinduka kuko nta murundi numwe yipfuza kugura inyama kuri 50,000 kandi turazi aho vyatanguriye turazi intwaro vyatanguriyeko none okay muragize coalition harabaye amatora CNDD-FDD ikivuga yuko mwaronse 1%. Mwese mwiteranyije mwaronse 1%. Muzoca mubigira gute? Hariho umugambi wo kwishigikira mu matora wo kuvuga uti nk'ubu mwaturenganyije muzoca mugira nka bijya je nabonye gwasagize wa mwaka igihe bamwiba amatora kuko Claire Mabara yamwivye twese turafite inshuti n'abagenzi bakora muri seni abantu baharura bavuga bati yaronse n'imiburi 97%. Mugabo tubona agenda ko imprima impapuro muri Mex ari kumwe na Tatien Sibomana nimba ntihenze avuga ngo azotwara muri East Africa vyahereye hajya nitwasubiye no kumwumva none Patrick dufate bakubwiye bati waronse 3%. Uronse imigambi 10 bakazokubwira ati waronse 10%. Ati turabugenda utwara hani komine gutya ayi muzoca mubigenza gute? Twebwe jewe aha aho mpagaze kandi twese murane zoba duhagaze aho tumaze kuvugana nibaza neza ko bitazorinda gushika ngaho kubera nitwamara kugira urunani koko niba twemera ko tuba dufite urunani rwo guhindura ibintu no kuvuga ko amategeko turayazi uko yubarizwa turabizi ko bacungera amatora tubwiza gucungera amatora vyanka bikunze ku mabiro de vote yose amwe gucu Burundi no kuvuga ko ingwano turimo kandi twakubarira no kurondera abamandateri bazohagarikiye amatora novuga ko bazovaho buri wese afise PV bugara baharura buri wese azana PV novuga ko twese turi kumwe tukaja hamwe naho vyogenda gute nta matora ashobora gusubira kwibwa mw'iki gihugu abarundi nibahaguruka twese tukayacungera koko simborano namwe bizoca nta namwe bizoca ndabizi neza kumbure byagiye birashika kubera mu matora heze wasanga wese yijana wese ari mu vyiwe uburo twaramaze gutangura ko twiza kugira urunani kugira ngo ntihagire umuntu asubira kuducamo vyanka bikunze rero no bahumuriza ko bitazogeraho biba amatora ntavyo nibaza simbora ukuntu bazobishobora. Okay dufate muracungishije abantu kuko bavuga bati burya amatora urayakora ukiyamamaza ariko hatsinda ubuharura kandi mu Burundi turabizi umaze imyaka harura gutangura 2010 nibo bazanye izije zo kuzinya amatara zo gucisha amatora kawaida mu Burundi uko tubiheruka nta muntu yahora twisha mugabo dufate muracungishije abantu hama muracunze hama barabigize kuko bakoresha igikenye baravuze bati bon naho mwacunze naho mwaharuye naho muri ko mwiha 100% twebwe twabahaye 10 Patrick muzoca mubigenza gute? Naho nzi ko bitazohashika ariko nibyarinda bishika kuvuga ko azoba badutoye niho bazoba bari nabanyagihugu nibo banye n'igihugu ubwo nibo bazoca urubanza nibo bazomenya igica gikurikira uko nibo bazoba bibye urunani ngo bazoba bibye abarundi cyo gihe abarundi nibo bazomenya inzira bafata kugira ngo bamenye ingene barekrama amadruwa yabo nuko ndabiyumva nuko ndabibona. Okay reka rero mpave mpa ijambo abandi bantu kugira ikiganiro tugitangure sawa sawa kiretse Rumata hari ayandi makesyo yarafise poza amatuce dutangura guha abasavye ijambo. Ego jewe ngiye kubaza ikibazo kimwe cyonyene kuko turazi yuko normalement abantu benshi bavuye muri Frodebu bagiye muri CNDD-FDD no kuvuga ngo no muzi Patrick ariko arahimiriza abantu ati nimuze kandi n'ikintu ciza abarundi bose bipfuza ko abarundi boja hamwe kugira ngo kameme ibintu bihinduke mu gihugu turabona nta muntu numwe atabona iyo biri aho bigeze hama tukaba tuzi ko n'ico gihugu aho kigeze cagejejweyo n'abarundi bene wacu none eske abantu baje bakava muri CNDD-FDD bakaza bakagukurikira Patrick mukaja hamwe uje ni mwafata ico gihugu ntizoba dusanga turi muri vya bindi nyene atakintu cahindutse? Oye byo ntibishoboka none iyo abantu bagiye kwitoza bafise imigambi mikuru nyamukuru bashikiriza no kuvuga ko nibarinda rero bavuga ati reka tuve muri CNDD-FDD kandi kuvayo koko bazovayo niyo mpamvu nakubwiye ko twafashe ingingo yemera umuntu wese yahuze muri Sawanya Frodebu kuko abivuze neza bari muri CNDD-FDD nka bose nka 80%
bamye muri Sahwanya Frodebu. Twafashe ingingo rero iborohereza kugaruka ataco turinze kubasaba nabo ataco turinze kubasaba. Mwabivuze neza ngaha ibintu birazimbye, abantu bose ubuzima burazimbye, ibintu ni byinshi ngaha bitugoye, nabo bibagoye nkatwe. Numve ngo nabasende David rero n'abarundi turamana, harimo abagenzi, harimo inshuti, nabo ibi myidogo dufise nabo barayifise. Nkibaza ko rero utova ahantu kandi ngusubire gukora vya bindi nyene. None muri Sahwanya Frodebu ndabye imigambi dufise, ivyo ntibishoboka. Ico nicoshoboka ko dusubira muri vya bindi nyene, kandi aya masaha aribyo tugo turagwanya ntibishoboka. Okay, rero dushatse dushobora guha amajambo abantu kuko ndabona Ego kuko ndabona abantu benshi baba batangura kubaza bati Frodebu yaragize amagenocide n'ibiki, reka hari ivyo bafise babaza, utangura gutanga ijambo ku washitse ubwa mbere tukaza turakurikiza par ordre d'arrivée. Nta kibazo, ariko nagoma nsabe abantu bariko barasaba amajambo s'il vous plaît, reka tuje ku mwanya maximum 3 minutes y'ikibazo, nibaze ko 3 minutes ibikwiye, hanyuma umutumigwa arabishura, ari ouvert, nta kibazo na kimwe arabishura, gusa no kubaza mushemu ubufura, muvugane ubuntu, ibibazo byose bwifuza, ariko ntimuje mu bintu bitakenewe. Tubazanye, tubaze neza kandi batwishure neza kugira ikiganiro kigende neza twumvikana. Reka duhe ijambo uwitwa Guillaume, niwe mbona yatanguye kuduga, uwundi nabona yamanutse, hama turasubira uwundi nyuma. Murakoze Guillaume. Murakoze, ndashimiye umutumire Patrick Nkurunziza. Ndafise ibibazo bisa nk'ibyegereye ivyo Reynald na Rumata bavuze. Uracari muto, uri muri generation nshasha, ivyo Burundi bagiye wikurikirana hafi nubwo utari muri vyo, yaba ivy'amatora yaba muri rusangi uzinanye na benshi utumva ubungano bw'iwanyu bwo bagize icyo kimwe cy'abanyagihugu. Naringiye ndakubaze Patrick, nibi bintu bitanu utubwira ubunyene ubona ubarira abarundi, kuko nibaza ko uri mu leader di parti Frodebu, ni urongoye mu Rwanda Sahwanya Frodebu, bisigure ko bidahindutse urashobora no kuba ari we bashira imbere, ariko byose bizovana n'amakoalition. Ni ibintu bitanu guha abarundi bakisangamo ko bumva bo gushira imbere gusumba aho bari yabari muri CNDD cyangwa mu yindi migambo. Icya kabiri bavuze kuvyerekeye amatora, ko muzoyacunga muzoyakurikiza, uravuga ko muzoshira amandateri. Ni ikihe cabuze uheruka, uko hari ibice bijamwo n'ivy'amakode electorale, hacajamwo nabo amandateri. Ni ikihe cabuze uheruka ko na Gwasa yarafise abantu hirya no hino, bitubona amapeve yo kuvuga ati ubusuma bwibwe waha uravyanka, uko ubu hari uwatsinze n'uwatsinzwe. Uwatsinze yitwa ko yatsinze, uwatsinze ati nije natsinze ngiye peve. Niba atari banga, nibaza ko ari kuvyo ushoboye kushobora kuduha. Ni ikihe cabuze muvuga ati ubu unye twe tuzobigira gutya kandi vyapfiriya. Hama ikindi kibazo nibaza ko ari cyanyuma ca gatatu, okay, ndaza kuvuga mu nyuma muduhaye nyinshi kuri ivyo mwakoze. Ego murakoze. Wambajije ati none nk'ubu ibintu bitanu no guha byihuta novuga noshiriza abarundi. Ivyo byo mbere biroroshe cyane. Ica mbere jewe nobushikiriza byihuta no kubanza kuraba neza ko murazi ko hanze tuza gukorera ko ca mbere hari impunzi. Two kwihutira ubwa mbere na mbere gutahana impunzi. Niwo mugambi wa mbere duse muri Sahwanya Frodebu. Aho mbose ngenda bisigura neza wasabye bitanu nenda kuko nyine babinsabye. Icya kabiri hari ikintu cyitwa kugwanya ubusuma. Urazi ko ubusuma mu gihugu cacu bwiraye ari bwo buranga abantu benshi batwara iki gihugu. Nico cyane twihutira kugwanya cyo twubusuma, hama gukurikira abantu bafunzwe bazira ubusa n'abandi bafunzwe bazira ibya politiki. Ico rero ni ikintu duteza gukora vuba. Hama rero ikintu cyo kubariza agateka kazi na muntu, aho umurundi wese yidegembya agatembera adakebaguzwa.
ico ngira ngo bitanu vya mbere ndabivuyeho. Hama ikindi mwabajije mwavuze ati none kuheze bashoboye kwiba amatora ayo mapeve none byapfiriye he kugira ayo mapeve atabayeho. Ni ukuvuga ko nabikubwiye twarasamaye ntitwagize urunani ko twarabonye ko kugira ngo dushobore ubutegetsi buri ngaho dusabwira urunani kubera ntakubesha ubu nta mugambwe n'umwe wo kwijana ngo ivyo bintu ubivemwo ubishobore wonyene, ariko iyo abantu bagiye hamwe ari benshi byaka bikunze birashoboka. Kandi namwe abenshi ndazi ko muri hanze aho muri hose ntimugire ngo n'urugamba rwa Sawanya Frodebu n'abashaka kugira urunani gusa, namwe mwiza kudufasha aho muri hose kumurafise abantu ngaha mutsa guhimiza kugira badufashe kugira ngo tubishike ko vyaka bikunze. Ico nagisiguye neza no kuvuga ko tuko duhimiriza abanywanyi bacu bose baza mu zo nani ko babwiza gucungera amatora kandi bagatahana peve kumbura ico gihe harabaye gusamara, ariko ubu nta gusamara kuzobaho ko ubu twaramenye aho bipfira hose ro twaramaze gufata imigambi yose yo kuhakosora. Murakoze. Twabumvise mwakoze cyane nibaza ko Guillaume mwavyumvise. Guillaume mwatahuye, nibaza ko mpava ndakumana kugira twakira abandi. Namba ikindi kibazo waruvuze ufise ndakureke ukibaze umanukire rimwe. Natahuye ndashaka kumanuka. Merci. Wa kabiri yaduze nibaza ko ari ni Ray niwe yaduze. Ni Ray kuko abandi bamanutse sinzi yo bagiye. Okay. Oui, murakoze Reynold Rumata n'umutumire. Nashaka kubaza tubazo tubiri dutatu. Umuntu Patrick Nkurunziza ni muntu nde? Urashaka kutwidondora ku batakuzi. Comment tu as évolué? Naho wa évolué. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nagira mbaze muri Sawanya Frodebu imigambi n'imigabo mufise yo kugira ubutungane bwigenga niyihe? Ico nyene kikaca kijana n'ikindi gasupwa ko Ndadaye yagandaguwe, mufise imigambi yiyo yo kumenya abamugandaguye gute? Mubarafise quels sont les objectifs? Non, narimvuze ati vya justice mufise imigambi yiye kugira mugire justice iri independant, hanyuma supwa yayo ikacivuga ati ko kuva Sawanya iva ku butegetsi itarashiramwo inguvu kugira tumenye urupfu rwa Ndadaye n'abakoze ihonyabwoko. None muzobigenza gute? Quels sont vos points muri ivyo bintu bibiri canke bitatu? Murakoze. Ica gatatu umfasha gato tukakimarira Sawanya Frodebu. Wasabye ko Sawanya Frodebu yoshikiyo izoshika gute kubagandaguye Ndadaye? Kugira guha umuco kubagandaguye Ndadaye n'abakoze ibara kuhonya ubwoko bw'abatutsi mu 1993. Mbere cyo ntangura kuri ingenda ndaduga. Ego iki nibaza ko ego nawe urakoze gose. Iki kiratomoye nkuko mwakibajije neza. Nuvuga ko umugambi Sawanya Frodebu nuko mwabivuze ntiwaronse umwanya wo gutwara igihugu kuri w'igihugu ico gihe yaciye agandagurwa. Bivuga ko rero umugambi Sawanya Frodebu utigeze uronka ingufu na nkeyi zo gukora iyo enquête kugira ngo ushobore koko kushengeza canke gufata abishe Ndadaye. Ico rero igihe cose kumbura umugambi Sawanya Frodebu uzoronka ingufu canke se ubwo runani rugashobora gushikira ubutegetsi, ico tuzoca tugihutira kugishira mu ngiro. Ico rero cyo abantu baganaga 1993 kirakunda kugaruka cyane no mu bindi biganiro ndakunda kucumva canke se bagakunda kukimbaza. Twebwe rero cyane jewe umagaze jewe muri 1993 nariho imyaka 14 ndivuga ko niga ikiremba muri ise kiremba bishe Ndadaye ari undi. Novuga ko rero ivyabaye nawo ntasi imyaka 14 ndavyibuka gatoyi,
ariko ndazi ko ubwicanyi bwabaye. Twebwe rero mu mugambi w'abanyafrode banaduhagaze ubaciye uvuga neza mbere ishaka kugira ari iki c'ubutungane washatse kumbaza kigira kabiri nuvuga ko twe mu mugambi w'iwacu umunsi wose ubu ntituzoshira ubutegetsi turi umugambi w'abanyafrode zoshira turi mu runani umure rw'inzu y'umugambi w'abanyafrode canke rifise irindi zina canke rwitwa frode bizovana nuko tuzokumvikana nabo tuzojana ico tuzokora kihuta kandi twe mu frode dushira imbere nuko ico kibazo nashaka ko n'abantu bose bacumva aho duhagaze bavuga nce ndagira ko babona amankurikira minsi yose mu mugambi w'abanyafrode waragize ihonyabwoko bakagiriza ati bose bakubonye mbere nabonye n'umunsi watunganya ikiganiro aposta kuri Twitter yiwe ikiganiro waciye yandika ko aravuga neza ati uwo mbe muramubuze ngo zamumenya abana b'abategetsi ngo ise wiwe yagiye mu bateguye ihonyabwoko no kuvuga ko rero iyo witwa umufrodebu baca yitura kukwita ko wateguye ihonyabwoko byarantangaje cyane rero ariko ntabyo nza kugaruka ko cyane kumva umuntu avuga ibintu nk'ibyo ko ntazi neza naho uwo muvyeyi wanje mu masaha yari cya ntazi naho yaba ntazi naho yari ko kumbura ashaka no kwatari mu Burundi ariko ntaco mu bisanzwe rero twe muri Abanyafrodebu aho duhagaze cyane cyane jewe mpagaze no kuvuga ko umuntu wese yagiriza ubwicanyi kuko ngaha mu gihugu cacu ikibazo gihari abahutu bavuga ngo harabayeho nyabwo abatutsi ngo harabayeho nyabwo ubu rero twebwe aho duhagaze cyane jewe aya masaha umbarira ati wewe ndaguhaye igihugu wo bikora gute no kuvuga ko umuntu wese azi ko yishe umuntu aho ari aho yicaye aho ajyamye aho yinyegeje amenye ko twe dufashe igihugu ntizorangura umusende DFDD zokora umufrodebu canke ari umuporona uwo muntu atezwa kubiba vyaha bikunze aho jewe niwe mpagaze nta muntu ashobora kwica umuntu wagumye yidegembya aguma twengera abo yiciye bamubona uwo muntu rero vyaha bikunze ahari hose amenye ko twebwe nari rwacu rushikira igihugu azobibazwa ngaho aho mpagaze kwico kibazo bijanye rero n'ubu butungane muvuga ati none imigambi mufise niye kugira ngo justice izobe independant ico rero nibaza ko mu migambi yacu ya fraude muri cyo kintu ca mbere kiri imbere nta bundi buhinga niba ubona amabero yacu aya masaha yuzuye no kubera ubutungane kumbure budakora uko bikwiye kubera nabonye ko umukuru w'igihugu yaratanze ikigongwe niho notangira karero ate abantu bafungurwe kandi ko abambere barafunguwe mbere twari twashimye gose ariko twumvise ko cyo gikorwa cyagiye gihagarara kubera cyajemo ibiturire kizamo birakugwa nabi cyane baca baragihagarika kumva ariko basubira kugitunganya neza na haro vyugari igihe cyose igihugu kitazoba kirimo ubutungane bwigenga atamuntu uvuga wumva ngo bavuze ngo hejuru bambariye nje ndamaze gufungwa kabiri muri iki gihugu abo nabaza bari bamfashe bambarira ngo turindire ingingo iva hejuru ivyo ruvuga ko je nsanzwe ndabiziko bimaze kunshikira ruvuga ko tubwirizwa kugwanira ubutungane bwigenga oro ntandi buzoja biba biri mu migambi y'iwacu kandi tuza kuvyubahiriza kuko utabyubahirije bica bizana ko ni inyidogo ubona ngaha bamwe barafatwa abandi ntibafatwa bagakora ibindi bandi bakaba bankunze utwara igihugu rero tuza guhagarara neza ku buryo umurundi wese yumvamo ubwo butungane kuko twebwe rero naho duhagaze igihe cyose sokira ubutegetsi ubutungane buzigenga byanka bikunze hamara umwavuze ati Patrick Nkunza ninde Patrick Nkunza n'umuntu naciye henshi cyane jewe mfise imyaka 45 navutse muri 79 mvukira i Kigali ndabayo ndavayo ndigayo biribaza primaire ndataha i Burundi biranka ndabandanyiriza muri Cameroon ndabanza amashuri muri Cameroon hama ndagaruka ngayi Bujumbura aho nagize licence muri audit et gestion muri ESG aho bita kwankundikisha aho niho nahejeje amashuri yanje yisumbuye sino mu bisanzwe primaire yanjye nagize i Kigali ayandi mashuri ndagira muri Cameroon hamaca mbandanyiriza ngaha i Bujumbura voilà Patrick Nkurunziza nduje kubabwira aho naciyeho ni henshi sino bava ndadondagure ndaheze murakoze ego imbere yuko abandi bapoza ama question Patrick nari mfise akabazo jewe ndakuzi uri umuntu ari cultivé narinze ndagoza abantu ko ndakuzi kera cyane vraiment haraheze nk'imyaka 20 kandi warasoma none ko tuzi ko muri Argentine bajya abazungu
bahejeje abirabure bo muri Argentine babarungika mu ntambara y'uburofa bakreye gutyo do toute pièce baca barungika gusa abasirikare babirabure ata plan de bataille nimwe ihari kugira bahonya abirabure bo muri Argentine. Burya ubona Brazil yuzuyemwe abirabure, igihugu voisin Argentine nta mwirabure nimwe dusangayo. Bisa nk'ibi ndayishimiye ariko arakora, arungika muri Congo abasoda basa nk'abo ubwoko bumwe, bakagenda bakicwa bakabatikiza bakabafunga bakabaririmbisha Burundi bwacu babagiza abaprisonnier. Ubwo mwebwe mufashe igihugu mu matora canke bayabivye abanyagihugu bakabashigikira, muzoguma muri Congo, muzoguma murungika abasoda gutikira hariya, muzofasha Tshisekedi kugwanya ba M23 canke abandi bantu bose baba bariko barishigikira mu kuticwa, muzobigenza gute? Jewe ico nohagarara ko nogaruka ko twebwe mu mugambwe wacu Sabanyafrode, ndavuga nk'umuntu ari mu mugambwe Sabanyafrode kandi awurongoye, twebwe ntidushobora twe muri Sabanyafrode ntidushigikira ingwano, nta n'umunsi umwe dushigikira ingwano. Nuvuga ko twebwe ejo dushikira igihugu cy'icambere twokwihutira kuganira nabijya bihugu byose bibibazo. Nuvuga ko mu Rwanda ni Kongo, ivyo bibazo byose twe dushikira igihugu cyo twokora no guhagarika ijya ntambara, kuko intambara ibaye iri kwiraba yo nona vyinshi, mbere igatuma n'abanyagihugu bamwe bapfa abandi bagahunga, bikazana amaborogo n'amarira mu bantu. Twebwe Musabanyafrode nta munsi n'umwe dushigikira intambara. Nuvuga ko ejo twebwe dushigikira igihugu, iby'intambara twobihagarika tugashira imbere ibiganiro. Ico nico twoshira imbere bwa mbere na mbere. Ubwo ntimutinya ko Tshisekedi Chilombo yohava avuga ati abarundi baramuhevye? Urumva atabitinya bivuga, twebwe ko dushira imbere ibiganiro, urumva iyo kurikira inzira y'iwacu ayanse, ubwo twomenya natwe ingingo dufata ko siwe yoba dutegeka, ko Kongo nitegeka Burundi burigenga. Ico gihe twofata ingingo ibereye bijanye n'imigabo n'imigambi y'umugambwe wacu Sabanyafrode. Murakoze antokaje muranyishuye. Rumata wombwira ukurikira amarwe tugira tukumanure, nibaza Patrick yakwishuye neza. Okay, good. Tubamanure duhe ikibanza banza. Reka twakire uwundi mu Frodebisto nawe w'Imena, Dismas Junior. Muratwumva? Mungure mikro muturamutse nawe n'umubite wacu. Murabe mufyonde kuri mikro kugira ngo mugure tubumve. Muratwumva? Ndabona mugure mikro muga ntimuko muravuga. Ntitumwumva, reka ngira ngo ni network iramugoye gato. Burya naza turamuha ijambo. Reka tubandanye duhe ijambo Senyamwiza akurikire abaze. Senyamwiza. Okay, murakoze kumpa ijambo, kandi nagomba mbanze ndabashimire Reynold na Rumata, ibyanyu musanzwe mukora ibikora inka nkuko tubamenyere. Mwagize neza kuturuzanira abandi bashitsi bashasha kuri space. Nashaka nongere shimire n'uyu Patrick kuba yiyemeye kuza kuganira natwe nk'urundi gwaruka. Jewe biranshimisha kumva ugwaruka amaraso mashasha aje muri politike, kuko dufise kahise katari keza mu byabaye mu gihugu. Twizera yuko iyo haje nk'urundi gwaruka rushasha rushobora guhindura ibintu byinshi. Rero nashaka kubanza ndamubaze Patrick kuba yaremeye gufata idarapo rya Frodebu. Sinzi ko yoba yarabanje kuvugana n'abandi bantu ngo hanuze imbere yo gufata ayo ma responsabilité, kuko dusanzwe tuzi ko muri kahise umugambo wa Frodebu abarundi uvuze ijambo Frodebu ntibaryakira neza kubera kahise ntarinze kuja mu madetail. None ko tuzi ko Frodebu n'ubu kuba ikiriho mu Burundi nuko yagize amahirwe ikaronka umuntu nka Buyoya, akaba ariwe yarafukafukiriye ya raporo ya Nations Unies bakayisubiza muri tiroir. Ubundi Frodebu umengo wari umugambwe wari wamaze gufutwa mu Burundi,
ku buryo n'abaparlementaire muri Frodebu bari basigaye bitaba kuri parquet misi yose mugabo bagize imana baronka bari abantu bo muri Sisiba barabafasha kugira babandanye bafise immunité hajya parlementaire. None mu Burundi uravye politiki hari ya sendete eske urabona turi mu gihe ciza co kuja mu matora? Intwaro ya sendete amabi imaze gukorera abarundi, mwebwe sinzi icizere mufise kuba mwokwemera kuja mu matora ya sendede yateguye, mugabo turabizi ko mu Kirundi bavuga ati burya n'umusazi ngo atinya nyina. Turazi ko sendede n'umwana wa Frodebu. Uramaze kubona icuka kiri muri politike mu Burundi, impunzi ziruzuye mu mahanga, amaprizo aruzuye, abajournaliste amaradiyo yarugawe. Eske urabona hariho icuka ciza cyangwa inzego zikwiriye zitunganije kuba zoja mu matora ya politike? Ko turi mu ntwaro ya vyogora duhore. Eske mwebwe kubera mufitanye ubucuti muri Frodebu amazina menshi ndiyo dusangamo y'abantu bagize bavyaye sendede bakreatinze sendede, none mwebwe murafise ico cizere ko abarundi bazosubira kandi kubizera bakabaha ayo amajwi mugiye mu matora? Amatora dusanzwe tumenyereye ko sendede niwe arbitre, nawe mukinyi, niwe yikorera ibintu vyose. Hari vyinshi bikorwa mu gihugu muri sendede, ugwaruka rw'abarundi gusa rwa sendede nibwo gwemerewe. Iyindi migambwe yoyo wagira ngo bo ntibigeze bavyara, nta mwana nta rugwaruka n'umwe gwemerewe no kuja mwibarabara. None wewe guverinoma iri kwirakorera ibintu abarundi tutagiye muri vya bindi aho ubuzima bugeze bw'abarundi, ubukene n'iki ibintu vyose vyabuze. Iki cizere wewe ugikura hehe cyo kuba wo kumva woja mu matora ateguwe n'abasendede? Ego turabizi ko mufitanye ubucuti bwa hafi. None wowe ubona yuko abarundi banakubonye ejo bundi ubonana na Minani ku mafoto, tukaba tuzi ko Minani nawe ari umuntu yatereye akamu kugira bamara abantu. Hariho abantu mu mitima yabo kuvuga Frodebu atari ikintu coroshe. Turagusavye uze uhumurize uvuga ati twebwe tuje n'amaraso mashasha muri Frodebu. Ariko Frodebu byonye n'izina sinzi nta kuntu mwopfuma basi muhindura kugira abandi bantu mwite uwundi mugambwe mushasha, kuko nabo muvuga ati ngo mugiye kugira coalition nabo n'abantu bari basanzwe bakorana na sendede. So ubona icizera abarundi bazosubira kandi ngo babizere ngo babaha amajwi mugikura hehe? Murakoze. Urakoze cyane. Watanga uvuga ati Frodebu waremeye urafata idarapo yayo, ati rero turakubaza kandi ndashimye vraiment tuza kumbaza ko ndayitwara kandi ndavyemanga. Sindi mushasha muri Frodebu, je nakuze ababyeyi banje muri Frodebu kandi kuva mbaho gusha umunsi nta wundi mugambwe ndajamo. Ntanguye kugira politike nayitanguriye muri Frodebu kandi hano nayikoreye niho natanguriye urumva aho gutwara idarapo rya Frodebu. Ndavyemanga kandi nkemeza ko nabivuze neza, nuko numva ico kibazo kigarutse. Kumbure wavuze ati yataba buyoya Frodebu ntibikibaho. Nkurikije ingufu Frodebu yazanye nko ingene yari yatsinze amatora, nta mwe yari gushobora kuyifuta ko n'uwo buyoya tuvuga yarayifuse, ariko mu minsi ine yaciye asubiza ko umugambi sohanya Frodebu. Mbere na CNDD-FDD yarifuje kuyizimanganya irayicamo ibipande bitanu, ariko twagumyeho kandi n'ubu tuzogumaho. Nta muntu n'umwe azokuraho Sahwanya Frodebu. Ibyo bayagiriza byose ariko muze mwibuka ko ariyo yazanye demokrasi, yita iza kubahuka ngo igwarire demokrasi ntiyari kubaho. Uzokumvirize na CNDD-FDD ahicivuga demokrasi na iprona daboro n'insinzi kubona umurundi wese wavuga demokrasi naho batayubahiriza, ariko barazi neza ko demokrasi byaha bikunze mu mpera n'imperuka izokubahirizwa. Twebwe rero nico kintu ca mbere twashaka kuzana demokrasi mu Burundi, naho yanigiwe mu menshi ariko byaha bikunze izogaruka. Mwavuze rero ko hari abashinga amateka bagenda kubazwa muri parke. Ivyo turabizi byarabaye mbere n'uwahora twambwa Sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana. Wewe ntiyagenda ari umushinga amateka asanzwe, yagenda arongoye inama nshinga amateka, yagenda kuburana minsi yose. Ariko uyu munsi navuze ko ico nza gukora ivyo sinza kugaruka ko cyane ko jewe ico ndiko ndagwanira ubu nuko ubundi habihinduka kugira ngo
ayo mabi yose yabaye tuyagwanye ko twobigarukamo. Navuze neza ko abahutu bavuga ko bagira ihonyabwoko, abatutsi bavuga ko bagira ihonyabwoko. Aya masaha rero twebwe ico twifuza abo tungana canke abo tuyaga nuko ayo mabi yose yabaye abo bantu bayakoze bahanwa, kuko nitutabiheba muri Frodebu tukavuga ati habeho nyabwoko y'abahutu 2022 hama nawe nakavuga ati 1993 habeho bw'abatutsi, tukazokwama mw'ivyo hoye bazodutwara uko bashaka baducuritse gushika ku munsi wa nyuma. Aya masaha tuza kugiruna n'ivyo bintu tukavyibagira, tukabanza tukagera iyo tugera hama tugacira urubanza abo bantu bose babikoze. Mbere dure duhije wavuze imyaka yanjye mfise 22 siho nari 93 nta kimwe niyagiriza, no kuvuga ko rero ababikoze bose rero hariko haregereza. Ntitugume rero tusamara, turi kusamara kw'ivyo vyabaye mu Burundi ko vyarabaye ntaho dushitse tubishira kandi n'ibintu vyabaye ubwo. Tugume rero duhagaze tuvuga ati ese twohindura ibintu gute kugira ngo abo bose bafashe abakoze amabi bashobore gufatwa bashengezwe. Aho rero je ntumbara twohagarara cyane twaguma mw'ivyo. Ndakunda gukurikira ibi biganiro, ndumva ko kenshi ari byo biba biko biravugwa amacakubira, bamwe bakadefanda muhejeje abandi bakahamagara. No mbere yo gukora iki kiganiro nawe n'ibibazo byinshi cyane, hari benshi bambwira ati wasaze ugiye kwitaba ikiganiro c'abatutsi, barankarira. Ariko jewe aho si umagaze, je mpagaze ko abo umuhutu abo umututsi wese no Murundi. Niba ndiko ndarondera ko je Patrick duhindura ibintu mu Burundi, nta muhutu numwe azohindura mu Burundi atari kumwe n'umututsi. Ça c'est impossible. Nta n'umututsi azohindura mu Burundi atari kumwe n'umuhutu. Je mpagazeho rero ko twebwe abahutu n'abatutsi tubana mu iki gihugu twese twidegembya. Jewe ntumva ko niba nshaka kubonana na Pacifique cyangwa nshaka kubonana na Bob Rugurika mbanza gufata ingekanyana mu bibiri cyangwa kwinjiza mu Bugande tukabona ku buryo twese durira ngahi Bujumbura. Ni space muri ko maragirisha twekora twese twicaye ngahi Bujumbura, umwe atavuga ngo ndi muri Sweden ndi muri Canada, n'ibintu bibabaje. Aya masaha rero igitangaje nuko tuguma dutana ku mwikomo n'abahutu baragenda hanze. Bamwe ko harabahunga ibyo bashaka kubagira, bashaka kubagirira nabi, harabahunga inzara. Uru byarahindutse, ntuzobona abatutsi bonyine bahunga, n'abahutu bari hanze babirirwa baragenda misi yose. Bivuga ko rero ubu dusangiye ibibazo. Aya masaha rero ikintu nosaba cyane urwaruka, no basaba ko ibintu twanza tukabishira ku ruhande, tukabanza twiyumvira ati mbega igihugu gihanzwe n'iki, ibibazo turimo twobivamo gute. Nibaza ko aricyo cyambere twogwanira, nitwaguma tuzingamitswe n'amacakubiri. Patrick n'umufrodebu, Patrick yavuye aha sinomutora nko kuvuga ati Frodebu ni mugambo cyo kuba warafuditse. Nitwaguma uko rero urumva nta nitsoba tuko turatera imbere, zo tushaka kugura bya ibibazo ko nanye nushana yumvira n'abafrodebu ati Frodebu yafudika turagowe, reka tugende kwigwanira. Ivyo nibyo dushaka kugwanya, byanka bikunze tukahagarara ivyo bintu tukabikuraho, tukabyanka mu Burundi, tukagwanya amacakubiri. Je niho mpagaze, sinemera ko iki gihugu tugitwarisha amacakubiri, kubera urashobora kuvuga ati genda umuhutu aya masaha mbe bujya ko twogenda mwari jyawero rya mpimba tukagira rusansu. Abavunzwe benshi s'abahutu, tworondera impunzi ziri hanze nyinshi s'abahutu, nuko harabona ibwira ngo nimwe muri benshi ngo hose biza kuba muri benshi. Pour vous dire que rero igihugu ngo niba gitwaye umuhutu abahutu bose bayeho neza, gitwaye umututsi abatutsi bose bayeho neza. Tuiza kugwanira kugira ngo abo bose bari hanze nabo bataye, abahutu bose bari hanze bababaye bate mu gihugu cyabo, abatutsi bate mu gihugu cyabo. Kugira bishoboke rero tubwirizwa kugira urunani, kandi ababwiye neza ati namwe muri hanze ndakurikira kumva ibiganiro, nta kiganiro na kimwe gica kuri mirongo ku ma Twitter ntumviriza ama space yose ndayakurikirana. No kuvuga ko byose byo muvuga ndabikurikira, byumviro byo byose ndabironka, ariko sinogera ntabeshe. Akenshi ntibimpumuriza, numvisha ibihita biguma muri kahise kubera ikintu nantuwa ukaza wumva n'abahutu bakoze iyindi space hariya bariko bavuga iyindi space, bariko bavuga 72 baratumariye abantu, ukamenga nto brad of fair basuye kuba brad of fair y'ubwoko. Twebwe ibintu duza kugwanya byanka bikunze, ibyo bintu nta muntu yoguma abyemera. Aho rero nashaka kuguhumuriza ko twebwe muri Frodebu irahari kandi ntahizoja, kandi ndayirongoye. Gufudika iba yarafuditse, iprora yarabishatse biranka, nabivuze CNDD birayinanira. N'ubu rero Frodebu nta rumwe azoyifuta. Iro duhiriwe duhishiye Imana tugira ubu kumbere ngo abo mwagiriza iryo nyabwoko bose bo bayitwara ubitwara nkono za Patrick atagize nyabwoko. Murakoze.
murakoze cyane Senyamwiza mwahaze mwatahuye inyishu oya turabona hari akantu kamwe gusa nashaka ndamubarize aramutse afashe ubutegetsi ya raporo ya Nations Unies arashobora kuyigarukana kandi ku meza murakoze erega ushima noyirwa nawe igaruka ataco bimbariye nakubwiye ko umurundi wese ega sinogarura raporo ya Nations Unies gusa nozana raporo z'abantu bisha abantu bose mu Burundi nayo nyene ikazamo nayo yoba irimwo nta ngorane biduteye twe muri Abanyafrodebu twobishira habona ariko cyane umuntu wese azi ko yishe umuntu sinofata ngo reka nje guhigana na truwanje gwera na raporo yawe novuga ati umuntu wese azi ko yishe umuntu aze ngaha agende kubibazwa abyishure dukurikije amategeko uko je niko numva no gikora murakoze cyane Nani Patrick nutinya ko hava haba coalition y'abicanyi bavuga bati abishe 72 93 2015 2008 2020 bose kavuga ati uyu muntu atuziye fo ico gihe bagize coalition natwe twifuza ko abisha abantu bashengerwa nibaza ko twobasumba nibaza batanga fubo dusumba ko abenshi mu Burundi n'abadafite ico bagirizwa nibaza ko ari twe turi benshi gusumba abafite ibyo bagirizwa nukuri ako kantu nibo bake kabisa reka twakire Dismas Junior ndamba twumva kugira nawe tumuramutse muratwumva biraronderwa muratwumva ntiyaza ko network yamukorozeho gatoya ariko jewe reka nibarize ikibazo nibutse Nkurunziza nagoma ndababaze mwebwe umubano Frodebu cyangwa ego Frodebu umubano mufitaniye n'imigambwe yindi y'ibihugu tubana ndaho mvuga CCM nkavuga FPR cyangwa niyo nzi ibindi iyindi niyo twavyo bihugu byenye biturukikije mubanye gute mufitanye imigenderanire imeze gute yego urakoze je nibaza ko aya masaha maze umwaka n'amezi make ntango yutwara Frodebu iyo cambere nihutiye kunagura umugambwe no gutangura vuga n'abanyepolitike bari hanze gwe n'abari hanze ariko noba mbeshe ri FPR nta n'umunsi rumwe ndayikontakta cyane CCM ariko rano imigambwe yo muri Afrika iri ku butegetsi imenyereye kubicuditse imenyereye kuba icuditse n'imigambo nyene iri ku butegetsi rega numve niyo FPR yashwanye na CNDD-FDD burya FPR nta mugambo wacuditse na CNDD-FDD nka FPR mbere yawufashe no gushika ku butegetsi mubirukanye Abanyafrodebu nawo warimo ariko kumburungira ngo barabonye ko ibyo Abanyafrodebu yavuga ari byo ariko ro gushika aya masaha ntiturahura nabo noba mbeshe ntiturabonana ariko ngira ngo mu minsi iza byanka bikunze ko ntushobora kwifuza ko ushikira ubutegetsi utavuganye n'indi migambo iri ku butegetsi yaba FPR yaba CCM abo tuza kubashikira byanka bikunze kugira ngo tuvugane ibyo tuzobikora mu minsi iri imbere none Patrick ko twumvise ibihuha ngo mwavuganye n'abantu bo muri CCM muri Tanzania canke ni nakabare k'abarundi ka cane barabesha vraiment nta munsi numwe CCM turavugana ko ya CCM kera umwamwe Abanyafrodebu ukiri ku butegetsi bari bacuditse gose ntaco tumaronda bihakaniye abatwarabonanye no bivuga kandi no vyemanga nkavyemera ariko urumva inkuru zo mu bubare zivuga yuko CCM yakuye amaboko kuri Dede ngo we ngo mwoba mwaravuganye oya ataramabanga ntituravugana yari ibangano uvuga ko ari ibangano bambeshe mbere nta na contact ndagira n'umunsi numwe ko twovugana ariko mu minsi iri imbere ndavyifuza nzobikora munyaragase Dismas Junior sinzi ko mutwumva mugure micro nibaze ko mutwumva ubu nibaza ko yashize ko ama écouteur afise bluetooth burya ufise bluetooth nico kindi cica ntubuze ndibaza ari umuntu yari yashitse kare yitwa Amos karibu cane gose ijambo ni gwanya ko murakoze cyane kandi ndabahaye muri we cyane ndakengurutse kiganiro mwaduhaye ko mwadutumiriye umutumirwa ko kandi yarakenewe cyane nkaba nkengurutse kubona muhaye kandi
cyane cya mbere nagire mbazanya kwa Patrick Nkurunziza ikibazo we nyene yatangazo bane tariki 3 z'ukwezi kw'icumi basaba yuko agatotezo bariko barakorerwa n'umuganga uri ku butegetsi CNDD kogabanuka. Patrick nyene yaranditse yuko batazihora kugabanya agatotezo bariko barabakorera bibaye ngombwa. Siriko ndakumva Naho nibwake biko biracika sinzi ko subiramo. Mose nibaza gukoresha nawe we ukoresha micro canke ikindi kintu. Ijwi ryawe riragenda rikagaruka. Mwoshobora gukoresha telefone canke ukundi kuntu mugabo tugashobora kubumva. Murakoze cyane ngira hamuranyumva? Yego ubu turabumva neza. Yego cyane ariko ndavuga nti nyakwa Patrick yanditse itariki 3 z'ukwezi kw'icumi. Oya, agatotezo bari ufite ikibazo uraba neza telefone cankwe urabikina uko akoresha. Mose ukoresha VPN? Bon, raba uhindure system uriko urakoresha kuri Twitter kuko ijwi riragenda rikagaruka. Anatonda reka twakire Nyankamugayo kugira ngo abara arahindura aho igiye korakoresha. Nyankamugayo. Murakoze ko mijambo. Sinzi ko munyumva. Ego turabumva neza. Nagira mbanze nshimire mwebwe mwateguye kino kiganiro ndabashimira cyane gose. Hama nongere kandi nshimire umutumire yitavye kino kiganiro. Si ibintu bishika cyane abantu batwara imigambwe ngo baze kwitaba ibiganiro nk'ibi kuri space. Nkaba ndabimushimiye cyane bivuye ku mutima. Ikindi naco nagira ndamutera intege ndamubwire yuko hari abarundi benshi cyane gose bashigikirwa runani. Ugo runani n'ukuri abantu benshi bararuhanze amaso baruzeye ko vyinshi. Jewe nkabo tumaze kuganira batari bake bari hanze barabona yuko dede abantu batagiye hamwe ngo bagire urunani bitoroshe kugira ngo bashobore kwikura ku butegetsi. Kuri ivyo rero kubona mwarafashe iryo hangiro kugira ngo muje hamwe n'abandi ni vyiza cyane gose. Muti kubera jewe ntihenze ni gake sinzi muri 2010 canke 2015 na 2020 nta namwe higeze haba urunani ngo abantu baje hamwe. Ico nibuka 2010 harabaye urunani mugagwabaye imigambwe yatsinzwe bavuga ngo bibwa amatora yabaye muri 2010 haraba ADC ikibiri muga yabaye après ntihenze ahe mugamu umwe waragiye ukwawo. Ubu rero mushoboye gukora urwo runani nukuri hariho icizere yuko ibintu vyohinduka. Muga ico cizere rero mumenye ko abantu benshi bakibafitiye ko ntimuze musubire kumera nkuko ico cizere bari bagifite no muri 2005. Mwe muri mu Burundi abantu bariko baragira ico urwo runani bari mu Burundi. Ntimuze muhe amatwi abantu bashaka ko bazobabwira vyinshi, bazura ko bitazogena neza, ko bitazoshoboka, ko badede muzazoshobora kubakuraho. Mugabo ntaco bibatwaye kugira mugerageze. Jewe ico nico nobabwira. Akabazo rero nagira ndababaze ni kamwe. Hariho amatora y'abashinga amateka yimirije. Urunani muramutse murugize daboro urunani muzorugira gute tuzorumenya ryari abarundi babahanze amaso bazorumenya ryari gihe muzoshobora kurabamenyesha barumenye abashinga amateka guko niyo matora agira abe mu minsi iri imbere muzoyajamo gute n'ugo runani hama ugo runani ruzobandanya gushika mu matora yo muri 2027 igihe bazoba bariko baratora umukuru w'igihugu. Murakoze. Yego urakoze. Ico kugira coco kuba kugo runani ruzomenyekana umunsi umukuru w'igihugu yahamagariye amatora sinye itegeko rihamagara amatora no kuvuga ko gushinga inani bizoca vyemerwa niko amategeko avuga. Ico gihe rero ngirango mu minsi mike cyane natwe zoca dushira habona uburunani rw'iwacu. Hama n'abashinga amateka uko tuzobaja bazobagenda tuzokora liste y'urunani abo twajanye urunani bose bazoba bari kwayo ma liste tuzogira liste imwe y'urunani izogenda ari liste imwe uko nyene bizoba bimeze. Ariko nsubiye inyuma gato hariho
umuntu yamara ikibazo kugira ntishuye uriya muntu yambajije ndamwibagiye izina aje kumbaza Senyamwiza yambajije ikibazo ambaza yashatse kumbaza nyine ashaka kugaruka kumenga tugomba kugenda mu matora nko guherekeza CNDD-FDD nashaka mbere ndakigaruke kugira ntagire umuntu aza kukigarukana uriko uravuga Amosi ujya mikro yacitse oya pana Amosi imbere ya Amosi hari Senyamwiza haba Reyi Reyi nibaza ko Reyi yambajije neza yabajije ati ariko wakibaje araza kwiyumva yashatse kuvuga kumenga twebwe tugomba guherekeza CNDD-FDD kumbure kumengo yanavuze ko turi bamwe ubu bifode na CNDD-FDD ivyo narabisiguye sindabigaruka ko iyo byatanguye aho nyene ariko nibaza ko aya masaha twebwe ico dushaka nuko haba amatora kandi tukagenda mu runani kandi tukayatsinda nico twifuza kuvuga rero ngo CNDD-FDD kumbure ngo izokwi n'amahunda kwibutsa abantu minsi yose baze baribuka ko umugambi wa Nyafrodero watsinze iprona ufise igisoda cose ufise amahera ufise inkoho nta kintu na kimwe batari bafise mugo Frodero yaratsinze n'uburu nta kintu gishobora gutuma na kimwe ugo runani rudatsinda amatora iyo abarundi bashatse bati ni kwisi yose mwarabonye muri Senegal ibyo bakoze iyo kwisi yose yageze ko ibintu bihinduka birashoboka mbere nshimiye weje kuvuga ati yatanvuga ati ndabashimiye yaje munazobaca intege nomwe no basaba ko hakuduca intege mudutera intege muvuga ati vya bintu none mwatwemereye byabananiye gute ko mutabishitse kuri twabishika ko muzokoma amashi nibitunaniye muzoba ati byabananiye gute ariko byo gihe nimuzorenda kubitubaza ko tuzoba twababariye ati vyatunaniriye nizorinda nitwabona vyanse tubabwiye ati byanyu vyanse ariko nibaza ko bitazokwanka dushizemo ingufu mbona dufise nkabona ibibazo bihanze abanyagihugu byanka bikunze bizoshoboka. murakoze cyane sinzi ko Nyankamugayo oya reka turabe Amosi nimba mikro yiwe yakize ashobore kubaza ikibazo cyiwe ko yahejeje kubaza okay hari ikibazo ca 2027 ntiyakinyishuye neza yuko go runani ruzobandanya gushika muri 2027 murakoze nibaza ko nta kintu na kimwe cyotuma rutabandanya kuko tuba twajanye mu matora y'abashinga amateka nta cyo tumara no kuri na 2027 atagihindutse tuzojana kuko mu byo tuvugana ibyo byose turabivugana tuzoba turi kumwe twese mu runani. Mbega Patrick ntaciriyemo abayinvite banje no bariko barabapoza ama question hari abantu baguma bandika cyane mu inbox muri telefone ijya mouvement orange ya Francis Rohero bo mwaraba contacts ntimutubwira inyishu batanze ariko uno mwarabegereye oya ntiturabegera ubwo kumbure nyira tuzobegera vuba ariko ntiturabegera no bambeshe. Okay il y a encore Dismas Junior yagarutse ko twumva mugura diko nibatko mutwumva ubu Dismas muratwumva mugure mikro Junior pika en bas à gauche kuri micro. Allô muranyumva ubu Ego karibu cyane. Bonsoir je m'excuse byankoroze kera bavuga ngo ivyuma ntibisezerana reka je vous prends en cours de route reka numvirize ibyo muri ko muravuga ndabandentereze na peut-être yanyu. Ego karibu gose cyane hama ni washaka kunganira Patrick karibu cyane kuba ariko baratwumviriza muhava mubaza muti kuki Renod yatumiye Patrick na Junior nuko ndabazi ego ndabazi ego n'abafrodebu ariko nta mupanga nababonanye nta majambo mabi nababonanye Patrick akiri n'umujene sinzi ko avyibuka naramubona mu quartier wacu hari ahantu yatonda gutya aya atarakura cyane ego donc mwese karibu hama tuyage muvuze gutega Patrick hari akantu mwe muvuze vuza ati hajya nahihoze twazinanyemo turi babiri nahihoze. Vous avez raison. Reka tubandanye reka Amos avuge ngira ngo yagarutse afite network nziza. Amos Ego cyane muranyumva cyane ego turabumva ko muduza akajwi muko muvugira kure ego cyane ngira muranyumva ego me ego turabumva neza cyane murakoze
nariko ndabakwa Debo Patrick Nziza baranditse itangazo itariki y'ukwezi kw'icumi bavuga yuko bariko baratotezwa n'imbonerakure z'umugambwe CNDD mu gutaburirwa amadarapo no konona ingoro zabo z'imigambwe. Aho hagati aho bavuga yuko Patrick Nkurunziza wenyene yarakumbure bidahagaze ntabwo tuzihora ariko bibaye ngombwa tuziva. Nyuma yaho itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene barahavuye ubwo butumwa bongeye barabiba idarapo muri quartier mu Ngagara mu kisigara ca Bujumbura bongera kwibwa idarapo ya nyene. Rero ikibazo nashobora kumubaza mbega ico cuka kibi cari gisanzwe kiri hagati y'umugambwe CNDD-FDD ubatoteza kuvuga namwe bwe ko batoteza coba carahagaze koko uyu munsi mukaba mushobora kujana guhiganwa mu matora kumbure mukazobatsinda nko kanije n'izindi ko mubivuga muti murizigiye ko mugomba kubatsinda muzojana ico cuka caraheze uyu munsi ikirikira batoteza kumbure twumve ko n'abamandateri bazototezwa n'igihe c'amatora. Ikindi kibazo kigira kabiri mbega akamo abanyagihugu babateye baravyerekanye gihe kwa kugira batabira amatora. Twarabonye abanyagihugu benshi bareka kwitabira amatora kumbure nk'abanyepolitike bari mu gihugu c'u Burundi ndetse niyo migambo mugomba kwiyunga yiporona mwavuze ko mutarayibwira ariko kumbure nanye muzoyireka turabirindiriye agatogwa mwavuze nanye yuko muguriwe kumbure muzoheza mukagira urunani imbere amatwa dusumira kumbure bo mushobora kuba maze kuyagana agatogwa ndetse na Kefa n'ibize birashoboka kumbure ko ushobora kwiyunga kandi ni vyiza ni by'abarundi turifuza yuko kumbure hoba inani zishize hamwe kumbure kugira ngo zitsinde sinzi ko bizoshoboka ariko nibyo kumbure muza gudusigurira hano burya butumwa batanze mwoba mwabwakiriye gute nkamwe bwe mutwara Debu kumbure baraburijwe kurema amaboko barabuzwa gukora imirimo yabo ya misi yose mwebwe abanywanyi banyu ko batari mva bategetswe zikagenda zikabahagarika nubwahe butumwa mwakiriye nta kamo hajya mwebwe abanywanyi banyu batarimo muri sabamukorode mu guhagarika abanyagihugu mwebwe ubwo CNDD-FDD koko nta gati bafitiye ko mushobora kugenda bigahinduka mugiye mu matora kujya mutayishigikiye ihimiriza abaja kwiyandikisha kugara amabarabara gahagarara aho ikindi gira gatatu nashobora kubabaza mwebwe ntimushobora gutsinda amatora naho imigambi 36 yavuzwe n'uhagarariye seno uyu munsi kwiriho mu Burundi ariko twibaza yuko kwabaye guhuguza iyo migambi turemera imigambi igera kuri 3 canke ndabivuga ko n'uburenganzira bwanje ndavuga nka abanya Frode Busenere Prona iyo niyo migambwe tubona ze kwerekana yuko ufise abanywanyi hagati aho igihe mutaba mufise abanywanyi babaserukira muri zigiye yuko mushobora kuronka abanywanyi banyu naho jana kwijana ko byabaye 2020 mu akase avuba akibwa agatogwasa yatsinze kubera abanywanyi babo batari baserukiwe cyane cyane muri seni mandateri politike ngo abandi bakangazwa hageze harugwa mwebwe ngaho vyacitse nitumwumva byacitse nibaza ko sinzi ko mwanumvise n'ibibazo Patrick Sindabizi vraiment ko mwavyumvise neza ivyo yamaze kuvuga basi kugira ngo icambere nacumvise neza n'ica kabiri umenga nacumvise neza ubwo nyene nuko twishura ivyo hama burya aragaruka nyuma turamugumiza hejuru naronka akanya kande aragaruka yongereza ikibazo nta kibazo mwe munishura ariko Amosi muze guhindura micro canke kuko sinzi canke abantu bari hafi yanyu bariko barumviriza ikiganiro baraza kubabwira si ijwi rya Pasaupa imboyo sinzi ko novuga notangura ego karibu gose yego yavuze yakwavuze ati Amosi yavuze ati twarabonye itangazo mwasohoye muvuga katotezo babagirira amadrapo amapermanence yanyu bonona none ubuko mugomba kugenda CNDD-FDD mu matora ako gatotezo karaheze
abo gatotezo nibaza ko amadrapo canke buriya rega iyo umuntu atanguye kuzara gusamburira ama permanence canke akakwiba amadrapo nuko aba yagutinya. Twebwe rero muri Sawanya Frodebu turazi ko kumbure kumanura amadrapo y'abantu canke kubomora ama permanence y'imigambwe ko twebwe bamaze kudushikira kabiri babo batubomoreye permanence Bubanza amadrapo bayiba minshi yose n'utubwaragira canke nk'iminsi ine isonga ibirori batwibye amadrapo. Twe ntibiduca intege ahubwo bidutera intege bitwereka kumbure ko ari ingufu batubona mati kubera bafise ingufu ko iyo udafise ingufu nta muntu akugwanya niba nakwibuka kubaho ariko mu gatondo ku mugoroba haba ari idarapo rya Frodebu byibwe haba ari ikintu Frodebu yakorewe kibi. Twebwe rero bidutera intege mbere ntibitubabaza bidutera intege bitwereka ko turi ku nzira nziza. Ibyo nishobora gutuma rero dutinya kujya guhangana kubera bakwibye idarapo baragiye babuciye tugashira kwirindi n'ubu bagibye tuzoshira kwirinde. Twebwe intumbero yacu gusa turindiriye muri 2005 kugira ngo twitabire amatora duhindura ibintu. Ico rero kizoduca intege kandi ntizosubira inyuma. Hama higira kabiri yabaje ati none akamo abene gihugu bateye kumbure bateye leta canke bateye igihugu sinzi nibwo neza uko yakivuze ntibagende kwiyandikisha kwitabira amatora baca batwara ku ngufu ya naho sinamusheze ko nyina nicyo ariko aravuga ati bashatse gutanga message yayo. Iya message twese twarayibonye ni message iri clair ni kuvuga ko abanyagihugu bararushe kumbure baraza ati turagenda tugatora niyo dutoye n'ibya bindi nyene canke si ibyo twatoye si byo bidushitse ibyo dushikirizwa tireka rero kumbure tubireke tuziye kugenda guta umwanya wacu kwayo matora. Burya baratanze message kandi ikomeye cyane kandi twarayibonye ariko twebwe twageze kubahimiriza kubitwega twarabahimirije abo dushoboye tubasaba ko bogenda kwiyandikisha kugira bazitabira amatora kuko batitabiriye amatora nta kintu na kimwe gishobora guhinduka mu Burundi. Twebwe rukajya kamo mbere abanyagihugu bateye karatujyoye kare karadushimishe ko baratweretse ko bakeneye guhindura ibintu kandi burya nibagera gutora nta nkeka ibintu bazobihindura. Message rero yarabaye clair no kuvuga ko abanyagihugu bararushe ubu rero bageze ko baruhuka nahandi bazobicisha rero no kubatera amatora yo mu 2005 kugira ngo duhindure ibintu ndayibona uko murakoze. Laurent Sa uranyimbaga rumata ndakumva sinzi ko mwankundira ndamwunganire perezida Sawanya Frodebu. Egome turakumva naho byari byanse ko twumvikana je burya nayo ko ndumviriza ama intervention ariko aragirwa kuva iyi space gitangura gushika ubu. Jewe neza kuvuga ko didesi ukuntu uti kubera iki umengo turi stuck turi coincé muri kahise kandi turi paralize gute kuko ibibazo ni mutubarize ko twabonye ibi je nagumye ndindiriye ko ari woza ati none mu bisanzwe ibibazo bihanze Uburundi concrètement l'avenir y'u Burundi vision ni siko tureke guta umwanya twirukanka kuri amadrapo yibwe ama permanence yasizwe amavyi yasambuwe ibyo je nibasubona usanga bafise competition yo kwiba amadrapo nawo aneterne tubite ku mwanya kirezwi ibidutwara umwanya beaucoup plus ni gutorera ibibazo Uburundi buriko burafesinga right now muri iyi minsi kugira une vision d'avenir et toutes les questions je nguma mbona ce qui me déçoit un peu ni rapport yo muri 93 ubucuti bwa CNDD na Frodebu none kubera iki mwe mubona amatora bizogenda gute no wabajije ati mwebwe none mubona muri aya matora bizogenda gute sinzi twora bavenire na kuki turi kole mbega muri kahise. Hari ikintu kimwe Patrick yavuze ati jewe 72 sihonari nananturuwa ntacyo yagiriza kandi ndazi ko hari abantu benshi muri cette histoire y'amaturbulence Burundi bwaciyemwo genocide pas genocide massacre zose confirmé. Hariho abantu benshi muri iki gihugu hari abantu benshi muri izi generation nshasha
generation X na generation Z kinone na soroproche bo ahubwo bicaye ngaho bavuga ati none iki gihugu ualono mbega ko twe ariko dushikiriye ntuzanye ama responsabilité tukaba turiko turabyara aba bana bacu none bazokura n'abakanadien ari abafaransa ari abaserbe cyangwa n'abarundi none abarundi tuzobaraga igihugu kimeze gute malheureusement turiko turabagumiza muri iyo carcan yo kubabohera muri 72 65 93 etc etc je suis d'accord ni histoire kugira bivuze ati ntaho tuzobishira ni histoire yacu mugabo il faut pas ko histoire ituboha il faut ko histoire itwigisha kugira ngo turabe iyo turiko turaja par rapport iyo tuvuye ikibazo ushaka kubaza sans pour autant gushaka ku influence space cyangwa couper court kuri liberté d'expression y'abari ko participa reka dutangure twibaze umwe wese mbega burya dushaka iki pour ce pays qu'est-ce qu'on veut pour ce pays est-ce qu'on veut un pays qui reste collé dans une histoire dushigwamo n'abatama basigaje 10 5 ans kugira ngo batubise canke on commence à anticiper dutangure kwiyumvira 10 5 ans 10 ans on veut à Burundi imeze gute iri collé atakiri tuvuga atari ubuhutu ubututsi 72 93 habaye pour conclure arakantu nkunda kubwira abantu abarundi ndabumviriza umengo bameze nka muntu Bob Marley yaririmba abantu twese dushaka kuja mu ijuru mugavuze ati bazupfe ntibemera umengo umubwira ati jewe ndafise solution abanza kuja kudekortika 72 bari muri na 93 bari muri 88 bari muri mugabo nta numwe avuga ati none bo anatanda ko tuklarifiya neza uyu ivyo yarimwo 15 ans 10 ans 15 ans dushaka igihugu kimeze gute toutes les questions qu'on devrait poser nk'abantu je mbona duparticipa cyane muri ma space mu mantuze ce sont des questions tourner vers l'avenir les amis tourner vers l'avenir abanyepolitike turiko dukora politike mwe mutubwiye muti muzoja mu matora ego tuzoyajamwo c'est notre façon de nous battre hama wewe uri umujournaliste uri société civile uri wewe witeguye gute uri kuprevoya gukora iki urakoze cyane murakoze junior ariko ikintu ushaka guclarisha je nanje mwabivuze uko muvyumva ariko burya ikintu abantu tutatahura nuko burya abantu tuba image ya pouvoir dufise en place kubona ari ivyo tubaza nuko pouvoir dufise uno munsi mu gihugu iyobora abarundi nivyivuga nivyikora nta numwe atabona ko ibibazo mu Burundi ari byinshi nta numwe atifuza ko ibibazo tubivamo twese mu Burundi ariko igituma pouvoir dufise uno munsi ikoresha ivyo nizo nguvu nke zisigaranye ni ya joker yo kugabura abarundi niyo mpamvu dukora ama space tugerageza tukarondera abantu tuvuga ati nimuze mutuyagire tuyage uno munsi particulièrement ni ibintu byose cyane kuko tuvuga tuti haje nouvelle génération ishaka gufata ibintu mu ntoki hama muje imbere abarundi tubakurikire c'est bien ariko nimwava muvuga ngo ati twibanze kwibi ni kwa guhumuriza tushaka ifo ko muhumuriza abarundi ifo ko muduhumuriza kugira umuntu yumva yega n'ivyo bintu ibyo bitekerezo mushaka kuzana cyangwa izo mpinduka mushaka kuzana imitima iteka ivuga ati si bya bindi kuko uko biri kose CNDD-FDD de 2005 ishika nta numwe atabizi yatsinze la main haute kabisa iratsinda mwarabibonye nta numwe atarazi ko izanye impinduka abantu benshi barabyizeye uno munsi turaho turi kubera ibyabaye uno munsi eske CNDD iremera yuko yananiwe jamais imizo si ya mirondera ibirunda uwibirunda ko urumva ni ya mitima yababaye nukumva rero ko abantu iyo baje kuvuga niyo mpamvu ahatabu journaliste burimwo ntaba professionnel baba barimo bavuga ariko sico dushira imbere cyane tuvuga tuti umuntu wese w'umurundi
aho ari hose yifuza kuvuga aterere muri iyo politike agira icyo avuga agira icyo abaza niyo mpamvu nibaza ko tubyumva kumwe gusa namwe iyo muntu turababaza barababaza abarundi bene wacu hano murabyumva kandi na nkuru nziza yumvise aho igituma ivyo bibazo bibaza ni nayo mpamvu munakwiye ahubwo kubitekerezaho kuko abarundi baguma babaza les mêmes questions nuko abarundi mugani wawe bari stuck ukuntu rega dufite ibibazo kandi ivyo bibazo twemeranye ko tuzobikurwamwo n'abarundi nyene nibaza ko tuvyumvikana sinzi ko rero ikintu yoshaka kongera kugira ngo dukomeze duha amajambo abantu ariko nabo oya jevema urumva ibi junior avuze n'ivyo nanje niko ndavyumva si on veut avancer comme nation comme pays bavuga ngo umuvyeyi akwanka akuraga ivyamunaniye sivyo je ndabona umenga en tant que nation twarananiwe na réconciliation urabona nibi vya CVR bajya batipa umenga nta ibintu vya réconciliation si vyabo ni kwankana kwagirizanya gutukana hutututsi tusa muzorabe nibi vy'ama space ukuntu vyatanguye kuvriya kubwanje ni kosa rya CVR kuko twarabatumira bakanka kuza mu nyuma ukazabona haje undi muntu akavuga ikintu CVR kaciduga hejuru oryo yo gureconcilia donc ba Patrick baje bakatubwira bati on veut de la réconciliation uwakoze ikibi wese gutangura 1960 canke 1930 tumuhane en tant que nation twireconcilier d'ailleurs jewe hari igitabo nashaka gupropoza abarundi bose ndaza kugifotora ndagishire ngaha kuri space cyitwa les familles explosives ce sont des familles zisa neza à l'extérieur bose baba batunganye nibiki mais uzubona pouf umumama arakomye induru canke umupapa arakankamye canke umwana arasazagiye mu rumogi et je trouve qu'au Burundi en tant que nation c'est une famille explosive. On sigurira gute yuko dans les années 80 et 90 batwita la Suisse de l'Afrique. Kuko babona yuko turi réconcilier kw'igihugu gitunze abarabo bari batanguye kuza bariyumvira kuza kunyegeza ama petrodolari yabo mu Burundi ubu uya quelques années plus tard explosion y'ubukene explosion y'ama pénurie explosion y'ubwicanyi amoko donc ivyo bintu nimba generation yacu ifise igikorwa yokora ni gureconcilier abantu pa kuguma mu nzankano d'ailleurs Patrick abo bantu bakubwiye ngo uje mu space y'abatutsi n'ababono ubabwire yuko twebwe ni space y'abarundi d'accord wowe uri umurundi je ndi umurundi nagutumiye abo rero ntibazozizemo d'ailleurs ndakunda no kubabloka n'abadede jewe haje umuntu ngaho umudede aza kumbwira ko abayeho neza ca bloka nta bindi donc tubandanye abandi batonze batubwire bamupoza ama question ego murakoze ni sikiri no watakomeza sikiri murabe mugure mikro ntitubumva bona sikiri ijambo ni gwanyu bon sikiri tubona umenga ari mu zindi programme reka duhe ijambo undi muntu okay reka dufate Edi murakoze cyane merci Renaud na Rumata mwakoze kumutumirwa fisi ibibazo bitatu byihuta ikibazo ca mbere Patrick Nkurunziza murazi ko turafise imbohe nyinshi mwangira mvuge babiri gusa Sandra Muhoza na Sahab sindabona mugira itangazo ryo kubashigikira canke gusaba leta ibarekure canke igihe yari muri Roi Khaled Sahabu sinigeze mbona Frodebu n'abandi imigambwe yari Bujumbura mugenda muri Roi Khaled mukavuga ati kirazira ko uwo muntu mu mujana mu transfer kandi atarakira ico cyari cyambere ica kabiri ego nanga kubabesha amatora hamwe yo bari free abarundi bararushe cyane bo batora gose même plus de 90% ariko 2010 2015 2020 amatora yabaye mwese murabizi n'amatora yaribwe none mwebwe iyo hope muyikurahe kuko abatipe bafise amalobi abashigikiye abatipe bafise amahera menshi ubu bariko bagira branchement muri Laos iri situé muri Asie du Sud ni à côté ya Vietnam
na Thaïlande, Cambodge, ni région que je connais beaucoup, qu'on a racoré comme expat. Alors, mwebwe iyo hope muyikurahe? Mwavuze yuko 93 amatora yabaye kandi mwaratsinze neza, mugabo umenye yuko seni yari ihari 93 ataho yari seni atacifana niyo dufise ubu, yari seni iri integre. Mwavuze mwavuze muri Senegal bon freedom iri muri Senegal naco isaniye niyo dufise twebwe mu Burundi muri iki gihe. Hama umenye ko muri Senegal hari amalobby, hariho abageneral bo muri CEDEAO bari bashigikiye Sonko, hariho n'ibihugu bibiri rutura vyo muri G20 byari bishigikiye Sonko na le président là. Alors mwebwe iyo hope muyikurahe yuko amatora ya 2025 et même 2027 ashobora kugenda neza? Icanyuma apari accident muheruka kugira, twarumvise ko mukora mwakoze muri commerce, bariko barabatoteza kandi numvise ko muri commerce, muri ministère ya commerce babakuye. Ubu mwisumamwo gute? Murakoze. Muraturabira mwugure mikro Nkurunziza. Patrick sinzi ko mutwumva, murabe mwugure mikro. Abegereye Patrick Nkurunziza mu mubwire afyonde kuri micro en bas à gauche. Muranyumva? Ego turakumva neza. Mikro yari yugaye murambabarira. Yambaje ati hariho abo imbohe nyinshi ariko tindaza kuvugira zibiri, hariho Sandra Muhoza na Sahabu. Abo nibo nza kugaruka ko ati sindumva n'umunsi numwe muri Sabanya Frodebo mubavugira. Kumbure twebwe tuba tuzi ko iyo twavugiye abantu bose bafunzwe kumbure baba barimo, kubera nibaza ko ta sortie médiatique mitinyu ahantu hose tugiye tuvuga ko abantu bose bafungwa barenganywa, mbere no ngaha twabivuze ico twagihagaze ko cane tuguma tubivuga. Nitwize rero twishiramo kumenga twufata umuntu umwe canke babiri kubera afunzwe benshi, ariko kumurengera mu minsi iri imbere tuzobikorera ko nabyo nitsobikorera koko akarenganyo ko ntikabuza, ariko twabafatiye mu kivunga tireka. Sinawe wa mbere abisabye mbere, ndibuka ko n'undi muntu twavuganye ico gihe ari mu gihugu co mu Bugande asaba ko twogenda kuraba Sahabu, mugabo sinamubwiye ko ntari hafi kandi ko narishima kugenda kuvyikora jewe nyene nka president, kandi narababaye ko ntari hafi, naramusiguriye ko ntari hafi kandi koko sinari hafi. Ariko rero ngira ngo nahari hose hafundi yose turashobora gushika kumbe uwo muntu aradukebuye, ico tutarakora turamwemereye ko mu maguru masha tuzobikora kandi azobimenya. Hama yagarutse ati none ko umenga amatora mwe mubona gute ko 2010-2020 ko byahinze murabizi, none ico kizere mufise n'icahe? Tinona twavuze ko mwateye mwayagiyemo mukayatsinda, ariko seni itaremeze uko imeze. Buriya so uvuga ngo seni yari imeze uko imeze canke ntibashatse guhindura ibyavuye, byose barabyumvire kandi barabishatse ariko ntibyashobotse. Je ngaruka hahandi nukuvuga ko turamutse dushoboye kugira urunani twese tukaja hamwe, nukuri iyo umuntu yitwa umunyagihugu yavuze ati uyu munsi genda hindura ibintu, naho vyogenda gute arabihindura. Buryo ntandi nza kugaruka kuko nta kindi kigwanisho dufise, ko mu mugambwe wacu ntiturwana, no mugona ntitugiye gukora ntiturwana, na nko dufise ntiturasa kandi zo tuzofata na rimwe. Twebwe tuzobakuza ku butegetsi ukuri n'ingufu z'abanyagihugu. Nuvuga ko aho muri hose aho tuze biza gufashanya vyanka bikunze, iyo umuntu arushe atezwa kuruhuka, niko bimeze. Ubu hageze ko abanyagihugu biyumvira kuruhuka, kugira baruhuke rero batiza kuzotora urwo runani, nta handi mbona bazoca kugira baruhuke. Iyo rero niyo nyishu nguma ngarukana kaya nosaba ko ico kibazo kitoguma kigaruka, ko biza gutuma nanye nguma nishura ivyo nyene. Hama uwasheje kugavuza ati twarumshe ko kumbure
muheruka kugira accident iyo yarabaye atari ko turetse ivyo twanje umenga muratotezwa ku kazi kanyu mukora. Yego gutotezwa ntibibura na byama byashikiye, ariko jewe ukuntu Imana yandemye ntishobora kureka kuvuga ico niyumvira. Je nama nasavye ko umushikiranganje atwara ubudandaji bumubogoza hajya hantu ndahabaye imyaka 17 ndahazi, nahabaye na directeur byose ndabizi, kuko ugiye ukara ibintu bihabera ugasanga igisata natwara kitwa commerce intérieur kiramaze kumara imyaka 2 abo bakozi biciye mu biro barahembwa ataco bakoze kandi akazi akuzuye, ariko kumurengera yatinye igitsure ko je ntiyatwara sinatinye igitsure kweri narabikoze ibyo nateza gukora kandi barankuye kandi sinababaye cyane, ariko nawe naguma ntera kamati nawe abo bantu bashize ko bansubiriye canke se abandi bahari atuvanye mu bisata atagisata natwaye n'abandi bakora akazi, ariko uravye no nakuri byose byaramupfanye. Iyo bigufanye rero mu bisanzwe utanga ibihoho ukabiheba, iyo bigumyemo rero wemera nibikurikira. Yavuze ati rero tiwisumamo he, jewe ndacakora mu shiranganje bw'ubudandaje ndakora nk'umukonseye. Ico bakoze bankuye ku directeur barasubira banyirukana kuri groupe WhatsApp ya ministère, sino ubushiranganje ndacyabukoramo n'umukonseye muri direction générale ya industrie, n'umukonseye hari yaro ubumba ndacakora muri ministère du commerce, ariko yamaza tuvugana nta dossier bampa. Umukiranganje yatanze itegeko ko ata dossier bazompa, mbaye uko rero ni Rwanda yerera muri koridoro canke nkaca njya gukorera umugambwe. Voilà, nuko mbayeho rero mbayeho nk'abandi barundi bose, ariko ndabaho byanka bikunze ntarapfa sinzobura kumbaho, nzofuma inzira gwe mu kazi kotiza mfungura, ariko ico niyemeje ndagishike ko nuko mbayeho mu majambo make. Junior, none mweho mubayeho gute? Namwe muratotezwa mukorera mu Burundi cyangwa muri sumamwo? Bo urumva ngo mwigende wunzira vuna. Mbere yo kuvuga uko mbayeho nashaka juste kugira commentaire kuri yavuze ati muranyumva mbere. Yego turakumva neza Junior, karibu. Merci beaucoup. Ndashaka juste kugira commentaire kuri mu intervena mwene washeje kubaza ati none abantu ko bafise amalobi ko bafise muzoba. Nashaka juste ndamusubiza inyuma mu mateka y'isi, nshimangira rwose kubyo Perezida Patrick yaraje kuvuga. Iyo buryo umunyagihugu yarushe yarambiwe, naho uzozana amamisi naho uzozana iki bizoteba biyangare, raba bakadafi raba ba Saddam Hussein raba bande bose nyene byaheze byatanguye abanyagihugu bari bagiriye confiance ya systeme, le système a trahi, hamaye mu madone barayigumukana. Hariho n'abandi batagumutse, uri système se sont juste effondrés. Ndabaha akarorero, none IRSS igeze hari ukivuga. None Junior naguciriyemo mu frère, hariho umuntu yitwa ngo Habona Arcade, nibaza nyene ko ari umuntu yipfuza umuceri wuno munsi ku badede, yanditse ngo abarundi ngo ntibarushe, ngo ahubwo ngo mwebwe mugira ama space ngo misi yose ngo muvuga ngo ibibi biri mu Burundi ngo haratekanye, ngo umutekano urakwiye, ngo turi ku kivi twubaka igihugu, ngo igihugu cacu ngo n'aba diaspora ngo birirwa bagaruka gukorera ngo migambi ngaha, ngo n'abanyamahanga ngo bukeye baza gushira imitahe mu Burundi. Umuntu nk'uyo Junior uba mu Burundi, ni twebwe tubibona nabi, dufise amarinete mabi, amafoto canke ama message turonka siyo, wewe uhaba bigenda gute? Nk'uyu avuze gute umuntu yo mwishura gute? Abantu tugira twama ku ma media sociaux, hariho utuntu tw'utu motivation speech twama dusoma. Hariho kamwe bakunda kuvuga ngo je suis arrivé à un âge où il est inutile de discuter ou d'argumenter avec abantu bidakenewe. Ça veut dire niba ubona umuntu un simple exemple namananga, niba ubona umuntu ari capable yo kuvuga ngo turi dans une ville ifise presque 1 million d'habitants avec je ne sais combien de kilométrage de route, où éclairage public uyibona kuri 28 novembre narijya riduga gushika kuri présidence de la République, igisagara cyose cyitwa ko cyo gisagara gikuru igihugu cyose wakabona ko ari ibintu biri normale, nane ubibuhore gare
la fois passée nigeze kugira un commentaire abantu bariko baridogera insalubrité iri mu gisagara cyese ndabwira ne ufashe umuntu atazi toilette cyari cyo atazi gukaraba mu ntoki cyari cyo Jolando muramufashe umugize directeur wanuze wa santé publique cyangwa umugize unuze wa sinisema ushaka yase nisiki none umuntu atazi umuntu atazi amanorme ya urbanisation atazi yuko umuntu ateza kujya mu gatondo ajye midi we wabona yuko ariye ku mugoroba akagenda agasaba ideni ry'ibiyeri bibiri hama la fin du mois ukwezi kukamuhera kuko tari amadeni urakabona ko ibyo urumva nitwo bifata nka norme kuko ugiye kujya guharira nawe umuhaye importance adafite ubuhaye vision yiwe uyigize nka norme donc hari ibintu ntagita ku mwanya agiye personnellement sinzi ko wabibonye no kuko media social singarira cyane n'abantu sinyibwa n'abantu none wewe twavuga ko ariko arondera igiti cyane kwiyeza imbere y'abadede basi bamuha iryo rirenga basaronke ayuno munsi umuntu nk'uyo twamukarifya gute umuntu umupatriote arakunda igihugu canke akunda inda kera tukarisama tukira abajene muri Frodebu twakunda kuririmba ngo n'abariyo baragowe nabo subirayo urumva nigeragereze none tuvuge gute gare reka bye kudutesha umwanya tuvuge ibyo igihugu abo ni babandi bashaka ko umuntu abata ku mwanya duta umwanya turiko twarigimata sur des aspects négatifs alors qu'on peut discuter des choses ego munyemerere ndabapoze question Junior na Patrick hari umupoliticien wo hejuru cyane ntashatse kuvuga izina ariko wo hejuru gose anyandikiye ati bon ati umbarize ikibazo ntuvuge ko ari jewe bon bya bintu nyene by'abarundi ati hariho abarundi bahuriye i Louvain la Neuve en Belgique abandi bari i Kigali i Kampala ni Montreal bavyise ngo colloque interburundais ngo muri colloque harimo imigambwe itari mike na Frodebu yari yaserukiwe société civile akenyenzi bon sinzi ivyo ari byo abakenyezi je pense no gwaruka gwitavye iyo colloque mbe ugo runani hari co rupfana n'iryo huriro iyo colloque interburundais yoba ariyo yavyaye ugo runani après acha la poser une question ati Léonce Ngendakumana na Evariste Ngayimpenda bari muri iyo colloque interburundais na senere yarimwo ati Patrick utubwira uburyo butandukanye bukoreshwa mu kwiba